mu gihe aho uciye hose ku mbuga ngurukana bumenyi usanga ari Minembwe Centre Tombe, Minembwe Tombe, Minembwe Tombe, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, haba mu magroupe ya WhatsApp canke mu zindi groupe zigenda zitandukanye, nigo ruririmbo ruhari. Ni na benshi nasanze bambajije eske ibino bintu ko mwe mucukumbura ko mufata umwanya mugashishoza mukatuzanira amakuru y'ukuri, ibi bintu by'ukuri nivyo. Murabona ikiganiro ngiye kugikora inyuma ya saa sita, inyuma no vyo ko twita ku muhingamo. Ikiganiro sindagikoze amasaha kumvo zuko ntarifise amakuru akwiye oya namba, ahubwo nuko narifatiriwe n'indi mirimo y'ubuzima bwa misi yose, ariko ndavuga ati uko biri kose ntirirenga ntabashikirije ukuri nukuwe. Aka kareresi mwakabonye Monde Minembwe Centre Minembwe ngo majo mwamba ya jao tuzana kata Minembwe Centre na kapine ringo. Yes, ndibaza ko aka kareresi mwakabonye gacana ko reka ndabereke nakandi ka FRDC iri muri Minembwe, hanyuma tuce tuza neza na neza myido tutubamenyeshe ni biki bije imbere bijombo hakora kavugwa ugwamo rw'amasasu, mbega nivyo FRDC Wazalendo FDNB n'abafatanya bikorwa babo bari muri Minembwe Centre, mbega bo bari bahashitse, bo bari yo bakiri, bo bimeze gute, situation ya Minembwe Centre vy'ukuri atakurya umuntu atagohengama yifashe gute. Reka dukurikirane kano ka video gato ka FRDC, hanyuma tuce tuza inyuma y'akaruhuko mwidonido. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohi Podcast TV, umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza, ndizera ko mumerewe neza mu miryango yanyu, amagara, amafaranga, ubumwe n'iterambere, nivyo nama nabasabiye, nivyo nama nabipfurije. Ngire ko nkengurukira nongera shimira cyane gose vyimva mutima mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine muri mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka Yase, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar, Iburayi, eka no mufuruka zine zisi, kugira ntihagire uwo twibagira canke uwo twirengagiza. Nkuko bisanzwe mbere ya kamera ni Fleury le Patriote, ikiganiro ni makuru ubusesanguzi byo muri kano karere, imbonesha kure yanyu ni Fleury Podcast TV. Nkuko bisanzwe amakuru ndabazaniye vyifashe gute Minembwe Centre, bimeze gute, mbega imigwano iriyo nibindi biri nyuma canke akanya kadukundiye, turaza kuja muri diplomasi kuko amakuru ni menshi cyane. Trump amerewe nabi, Iran yempojeje, Trump ariko ararotira abasirikare, ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Mondial bimeze gute, amajambo ni menshi, amakuru ni menshi, noneho akanya kadukundiye, ariko reka duhere neza na neza kuri ano makuru ya Minembwe. Nukuri amarerese karacana ko kumbuga ngurukana bumenyi sindavyanse. Minembwe tangaza makuru abasesanguzi bamwe bamaze gukonfirma kumbure bihuse canke ku mwanya ko Minembwe Centre iri mu maboko ya FRDC na Wazalendo. Jewe Fleury le Patriote nararahiye kubesha, sinzoza nje gukora ikiganiro kugira mu nkomera amashi, sinzoza nje gukora ikiganiro kugira ndonka ama views, sinzoza nje gukora ubusesanguzi kugira nshimigwe canke mu ndirimbire, mu mpama eloge canke sinzi mu bikore mu bundi buryo, ariko amakuru kwari niko ndayabashikiriza kumvo zuko uri kurasesangura usesangura ukuri. Twese nivyo ntaho dakeneye ko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo agaruka, ariko hamwe no kurondera amahoro ko agaruka nta munsi numwe tuzofatwa abakoreye inkuru y'ibinyoma. Nico gituma mwabonye ku munsi wejo, umunsi wa Mungu, amakuru yasa naye karacana ko ku munsi wa Mungu yari amakuru byabaye ku wa gatandatu mwijoro, canke byari vyiriwe ari ku munsi wa gatandatu. Aho naho twabakoreye amakuru ashoboka, twabakoreye ibiganiro bibiri vy'ubusesanguzi ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa Mungu amakuru yasarayo nyene, hanyuma akongera kinjira namwo naya ya Minembwe Centre, aho hari imigwano idasanzwe, ahaguye ibibombe murahazi, amazu abahakomerekeye, aho mbere hari namakuru avuga ko abasirikare bagera ku majana 2 batwigwaneho Red Tabara RDF ari bamaze guhasiga ubuzima muri ino migwano iriko iragomba gufuka indwi irenga.
ariko Minembwe Centre bimeze gute vy'ukuri? Minembwe Centre rero vy'ukuri FRDC yarashitse Minembwe Centre. Dutegere ngoma ndabamenyeshe ko FRDC yashitse muri Minembwe Centre, ariko Wazalendo, Wazashu, VDP CMC aya makoraniro yose ya Wazalendo nta mu Wazalendo n'uyu yigeze ahonyora muri Minembwe Centre. Ibi rero bica bigaruka mugaca mwiyumvira none utu video twagiye turacana ko mu mbuga ngurukana bumenyi, utu video turiko turarungikwa mu magroupe, utu video turiko turifashishwa mu gukora ibiganiro vy'ubusesanguzi n'ayandi makuru agenda atandukanye, n'utwukuri n'impimbano ni intelligence artificielle ko twumva bavugamwe Minembwe, ko twumva araba kongomani bukuri aba bafurera basha babangu bangu abakina abandi bagenda batandukanye. Vy'ukuri izo video ziri réel, izo video ndasubiyemo ziri réel, ariko izo video n'urukurikirane ni mashup nama video bateranije y'ivyagiye biraba. Harimo video za kera ni video z'ukuri, sinazi ko hatarimo video z'ukuri, ariko izi video z'ukuri nibiriko biraba muri Minembwe Centre nibihari ubu nivyo ngomba gufatirako. Ziga video mubona ari za kera hajye baraba Wazalendo barasa nibikoho bagashiramwo bakarasira kure, murabona bariko barasira mwishamba nibari muri Minembwe Centre, kandi barasa bakwerekeza ngo Minembwe en danger. Sitko zino video muri ko mwazi okay, muze gufata kanya nimba bigukundira ifise nk'ahandi hantu ugandisha hamugende muri ugende muri vuga ati galeri urabe ziga video muri ko muraronka mu magroup ya WhatsApp ku muntu yabafise nka telefone zibiri canke no haheza gukurikirana kino kiganiro ucuza guhinyuza. Ziga video ni za kera, ziga video bagaragaza ko bari muri Minembwe Centre, ziga za FRDC gusa je mwabonye FRDC bahagaze nivyo bari muri Minembwe Centre, ariko ndaza kubabwira ko muri Minembwe Centre hari umukenyuro iyo FDNB na FRDC aba bahibu n'abandi bafatanya bikorwa bose muri rusange abashitse muri Minembwe Centre FRDC iyo batakanura canke babe bafise documentation iperereza riri hejuru cane riciye ubwenge ubugitahuye rizi ivyo barimwo, bari bahejeje kugwa mu mutego wa Paul Kagame, bari bahejeje kugwa muri wa mutego nama n'abaririmbi, bari bahejeje kurangiza izina Munyamurenge, haje Munyamurenge yarafuswe atagisivya. Ndaje ndabibabwira muri yumvira none yarafuse gute, bari baguye mu mutego umeze gute. Mbega mu biganiro muri ko murabona canke muri ko murumva mu makuru mwagiye muraronka no mu tu video turiko turaca ku mbuga ngurukana bumenyi, naho mwabonye Abanyamurenge biyegeranirije mu mashengero bariko bararirimba, bajya mwibaza ko atari abasirikare, atari twigwaneho, bajya mwibaza ko atari Red Tabara, bajya mwibaza ko atari RDF, nibo nyene bemeye kwigira abasivile hari ku munsi wa Mungu muvyibuke, bisigura ko bari mu makanisa basenga bagira iki. Ubocu ugenda ugafata abagabo bose ubonye muri Minembwe ukaboha ugakekagura. Ibi FRDC canke FDNB ntavyo bokora. Aba bararetswe, baratojwe, barazi ubwicanyi bw'intambara ko buhanwa, barazi gufata umuntu w'umusivile atakigwanisho na kimwe mufatanye ko bihanwa utwakarengera kukica. Binyuranye n'ibi byo ibi binwa amaraso vya RDF, izi nkotanyi, izi Red Tabara, izi twigwaneho, ibi yitangwa imbwebwe za Sarambwe, icanke zinyenzi za Sarambwe bakora, kuko bobo uri umusivile twarabiritse amafoto n'amavideo y'abasivile bako baraturira ifuru barabashikara babongagura bufuni. Mwarabonye abamama babaza ko kubera ikigoma na Bukavu hari nk'abanyarwanda gusa muri administration bakubitwa ubufuni. Mwarabonye umusivile ntacamaze hari yabo kuko kwica niyo nico civugo nibwo bugabo woko fete barica nombre nyinshi kugira mwumva ubwo bamvuga ati ntwabonye ko wavuze wo motari ko yaciye apfa, ntwabonye muri pharmacie ko yaciye apfa, ntwabonye wa mama dandaza ku soko ko yaciye apfa, babatere mu ubwoba bakreye terreur umurindi w'ubwoba muri mwebwe hamwe mwese muca bumera nk'inkware. Mwarabonye umukozi w'Imana Bujiriri mba ntihenze ababajwe ni video RDF umwe bari bakiri Uvira akubita abagabo 18 inkoni ari umwe gushika naho pastor arigisha mu rushengero aravuga ati aka nagasuzuguro mwemwe abakongomani ninde yabaroze umuntu umwe ashe gutondeka abagabo nka mwebwe 18. Donc barabaremeye mu ubwoba bavuga ati uyu guhagurutsa ukamugwanya barabashona aba nabicanye nta gufyina. Ico rero niyo strategy yabo mu birongo rugamba. Gende muri Ituri ivyo muri bakora muri Ituri nta vyinshi ntibiba ngo bazobabwira ngo baje ngo baje bagasanga abashinwa bariko barapakira ziriya modoka zabo barabatikura amasasu
bagaturira ry'amatros bagufatanya imoto baca bayiturira nawe bakaba bakwishe inzu baraturiye barazimaze hamaze gupfira abantu benshi cyane kuva muri 2012 gushika no mango tuvugana hamaze gupfa abantu bagera ku bihumbi bitatu birenga byishwe na RDF mu nzira para mu nzira z'intambara mu nzira zo kwinjira bagakerera mu nzira zo kwinjira bakakubita agafuni mu nzira zo kwinjira bakarasa iyi niyo strategy ya RDF niyo strategy y'inkotanyi niyo strategy ya Red Tabara niyo strategy ya twigwaneho ibi rero biranyuranye cyane gose na strategy FDNB FRDC n'afatanya bikorwa babo muri rusangi basanzwe bakoresha bo barageze muri Minembwe iki rero nico ndatse ko cyamunza abantu nabo kumengo canke bari ibiturire bagize gute no hajya muri Minembwe hari shosho hari strategy aragatego nako ndababwira ko nimba mutakabonye reka mbanze ndakabashiriremo nako nyene tukarabe 5 kuri 5 barumaze imitsu babaye imana irakwibutse irakwibutse amarira yawahinutse ibitwenge barumaze imitsu babaye imana irakwibutse amarira yawahinutse ibitwenge barumaze imitsu babaye imana irakwibutse. Yes, murabona aka video n'abanyamurenge bako bararirimba za madubu zahindutse intunze nimba ari nyongora imba zahindutse iki sinzi ntumbatse aba nibo biyambitse civile abandi baja mu bazitindaki barivya matinere y'ubumesha arimwo vyose full ari ibigwanisho arimwo sinzi n'ibindi vyandagutakiye aba FRDC baraje basanga hari civile mwababonye barayiraguza bararaba baragira iki niho ubwenge bwaje sinzi ko bwaciye muri hariya na hariya hamavuga ati iyi ni piège baca baribuka ubutasi canke documentation bagize ko nama nabibabwiye aho Minembwe moyifata aha n'amajambo y'u Rwanda aho Minembwe yofatwa neza pa FRDC kajanyo pa twofuma dufata abanyamurenge bose tukabagira bukri ivyo basanzwe babikora dufata zina munyamurenge bose tukamusheta tukamushira imbere bakamutitura amasasu hama abanyamurenge b'abasivile bahera natwe mukadushikira uku niko biri byavuzwe kera nama nayibabwiye eka ndakabanonosere neza ibintu biriko biramurasirazuba bwa Kongo yose uburasirazuba bwa Kongo Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo strategy y'u Rwanda strategy AFC/M23 strategy y'imbwebwe za Sarambwe Red Tabara twigwaneho bose bari kumwe n'abamercenaires n'abacancuro harimo n'ubufaransa n'abandi bazungu babihetse inyuma niyo kugumana Minembwe na Rubaya Kongo nta kindi kintu kirekire mugombe mufate Ruvunge mugarukire hajya kuri Rubaya muze zasange hose mugarukire Rubaya mugombe mufate na Kamanyora Rubaya ibi yabo mufata handi hose Minembwe ibi yabo ntaco muzoba mwabagize kuko aho niho point fort aho niho umutima aho niho vyose nizo karikire ni byo biharuro ni go rufatiro rw'iyo ntambare mu rasirazuba bwa Kongo ndaza ndabigusigurire muca mutahura igituma FRDC yashitse muri Minembwe centre ikavayo kwanza nagoma ndabahe inkuru itomoye nuko FRDC yirotiye muri Minembwe centre atarusasu ataki ngomba ndahashike bamaze kuhashika basanga bamwere gusenga abandi bagiye mu masare ya cinema kwirabira gasobanuye abandi bari mu bikorwa bigenda bitandukanye Minembwe yose barabura umusirikare watwigwaneho na Red Tabara baravuga ati noneho karabaye ibi ni biki ni politique ya chaise vide no ariko reflexion musirikare technique documentation n'ibindi byinshi basanzwe bafise barazi ko Minembwe ko nta kindi kintu baririmba FRDC FDNB barica abanyamurenge bako baragira genocide bako bagira ibintu imwamwa ibonye mu raporo nuno munsi Lawrence Kanyuka yatangaje kandi ibisa n'ivyo muravye n'amaraporo bandika nayo nyene abanyamurenge bariko baricwa Lawrence Kanyuka yanavyanditse nawo nyene muri communique uno munsi rero aha icari kuba ari kibi cyane kuri FRDC FDNB bari bahonyoye hariya muri ya misozi miremire ya Minembwe cyane Minembwe centre cari giki bahashitse bari programme kariho bari video zabo ziragaragaye barafasha gatebe baratanguye kuyinstara
bari kugira ibibombe kandi de bombardement aveugle et indiscriminé z'u Rwanda. Niho mwaca mubona drone z'u Rwanda, helicoptere z'u Rwanda zongera zisubira muri Minembwe ku muvuduko udasanzwe. Bagomba bakazimarira mu kirere mugabo ndazi ntihabura nk'indege 50 zigenda muri Minembwe. Drone nka 30 kajugujugu nka 5 niki zigiye gucucuma Minembwe yose zigira ivu. Zikubita abasivile zibakubite. Hama baba Red Tabara na twigwaneho na M23 bigize abasivile bacaje abanyagihugu bakerere kirajoro kwa rukwica kugira uko. Hama baza bagira iki kumwe bagira muri Uvira. Baca bavuga ati mwabonye muri Uvira twaravuyeyo umunyamurenge baramuperzekita baramwica baramusonga ko bamutera ubwoba aromoka ava muri Uvira ja muri Kamanyora. Ariko murana ko vyavugurujwe bari bashaka nabo nyene kugira uko nyene bazocara bavuga ati mwabonye ko twavuye mwabonye gusa ijoro rimwe mwabonye gusa amajoro abiri tukiva muri Minembwe FRDC FDNB bakihafata ko umunyitwa umunyamurenge yaciye aburirwa irengero witwa ko umunyamurenge yaciye atangura kwicwa ko genocide iri kirakogwa mu Minembwe niho wari umutego. Nico gituma Mahava mugaruka harona kandi kabazo gombure kahava kaza kavuga ati kweri ki wavuze ko muri Minembwe centre atamu wazalendo yashitse. Bien sûr ruvugo mu wazalendo ntiyashitseyo nta nduru mwigeze kumva bari tukataria kama tutafika hapa na si atutoki bababwiye ati ntimushikayo ntimugenda zahehe ngo mwavanse mushikana hana ntimushoye kwavansa ngo mushike za Kamanyora no iga ni discipline ya FRDC le Hibule FDNB bafise indero bazi strategy z'intambara kuko umwazarendo ashoye kuhashika agaca twagwa n'agashavu murabize umwazarendo naho nyene bari muri education idasanzwe ku ngufu zidasanzwe kandi ngo mankengurukira abantu bigisha ivy'intambara n'indero ya gisirikare ku mirongo rugamba wazarendo bashitse bagenda ko nk'ahajya muri Minembwe yo bashikaho ndibaza nk'aba bari mu masengero he bafa kubona umuntu muremure iki kumbure nico bituma FRDC ino coalition hariya ivuga ati mwera abaho muba murariye ntuzereka twe dushikeyo nuko vyagenze rero wazarendo ntibigeze bashikayo ari ama video wazarendo mubona barasira kure bavuga ati Minembwe centre en danger Minembwe centre en danger mugabo umuntu yashitseyo muri Minembwe centre no mu FRDC no musirikare wa Kongo yambaye teni izwi n'amategeko kugira ntihagire alerte canke ngo agire kwihenda bihekure kumbura yo bareka wazarende gashikayo na FRDC boshitseyo hari hama kubera wazarende bayiyambariye ibigomba gusana ko yishe umwe M23 canke kica Red Tabara canke kica umutwigwaneho baca bitorera impuzu zabo ugaca usanga ibintu birabaye bibi batwikanye amasasu uko niko biri rero ngaruke gato kuri Minembwe na Rubaya. Kagame u Rwanda RDF AFC M23 bubakiye kuri Minembwe na Rubaya. Minembwe d'abord umunyamurenge niwe deal, umunyamurenge niwe business y'u Rwanda, umunyamurenge niwe business ya Kagame. Ibi abanyamurenge baravyivugira imuhira bande abacuranutse umunyamurenge yatahuye ko ari karahendwa ari karakinwa na business ya Paul Kagame n'umuryango wiwe. Umunyamurenge ni bouclier ni kintu Paul Kagame na RDF bizibirisha kugira bagume mu burasirazuba bwa Kongo baronkera motif kugumayo nawo motif yabinjije none binjira ntibavuze ko bagiye kuvugira umunyamurenge bagiye kuvugira umututsi avuga ikinyarwanda ari wo bita abanyamurenge baraho bakavuga ati twe turabatutsi turabakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge ibi mwibuke ko ari byo kari polemique vyazanye kandi ari yo objectif bavuga kandi bayimaze mu imyaka mu nyuma Kagame arahindura ngo ashaka ngo butaka hanyuma ikindi naco kibatuma rero baja muri bajeyo mu izina ryo guproteja enetre tutse munyamurenge ariko economiquement naho barondera Rubaya baproteja ahantu habiri hatera nk'umutima canke nk'imboni y'ijisho ni Minembwe na Rubaya rero kumva ko Minembwe byo koroha ngo bayifata uko nyene nkuko tuvyiyumvira jewe sinibaza so kubaca intege so kugira iki ariko hajya ahantu hategezwa kubaho urugamba rudasanzwe kandi uko niko bimeze ikindi naco muzoza murakurikirana neza na neza iyo habayeho victoire kanaka nkiyi ntiteba kumenyekana umuwazarendo yageze muri nama nayibabwiye umuwazarendo uzomenya ko yashitse ahantu arahashika kahifotoreza agafata na video mwonyereka video abawazarendo bari muri Minembwe centre neza bahashitse birashoboye kuba ejo canke hirya ejo sindavyanse ku yindi strategy nabo baba hatananye ariko iyo bihenda bakagumayo bakanatebayo umwanya na mutoyi nkuko bari bagiyeyo
ndatswe ibintu bitari kuba vyiza kuko muravye umugambi na strategy Paul Kagame ari karakoresha ku mirongo y'urugamba cyane cyane kwizina gitwa umunyamurenge uravye amahera ndababwiye amahera badepansa kugira umunyamurenge wo muri Canada haguruka je mwibarabara kugira umunyamurenge wo mu Bubirigi umunyarwanda umurundi n'umunyamurenge bahaguruke ko ubuhoho ntibanabinyegeza abarundi mwarumvise mangetengete aba bavuga ko dapre y'ababirigi bari mu bwoko bw'abatutsi bavuga ati tugende kuvugira kwifatanyikana n'abatutsi bacu ama space ari haruzuye narayatereshaje narayabitse kuko iyi si nta kintu na kimwe kitagira fact bihamagariranira nabo bavuga ati erega turabarundi babatutsi bariya n'abatutsi abanyarwanda babatutsi twese duhurire muri ino manifestation tugende gufasha bene wacu mwarabonye mu mafoto amadrapo mwarababonye barimwo abanyene ba mangetengete n'abandi benshi bagenda batandukanye Belgique ni coalition Burundi abanyamurenge no Rwanda Amerika Canada hano hose nuko biri rero iyi nguvu ashira mu banyamurenge Paul Kagame nizo nguvu ashira mu banyamuminembwe muheruka kumva ku munsi wa hirya yejo hari kuwa kane atari kuwa gatatu abasirikare b'u Rwanda RDF bagiye mu minembwe bagera ku majana 380 baba specialiste bagiye gusupportinga kwa pwiya hariya nagomanda babwire ko barungika yo renfort ku munsi mwishe 50 arungika y'abandi 50 canke ijana uko niko biri ku mirongo y'urugamba ukuri nuko sinoza ngo ngaho ndababeshe minembwe centre mu maboko ya FRDC mu maboko yande no ariko uko buraye siko buca ntivyo tangazwa canke ngo bibatangaze canke bintangaze kugaruka ngaruse kubabwira ati minembwe centre ubu rero tuvugana kuko ncanza ndababwira ati ubu rero amasaha tuvugana canke ejo musi twagavuganirako hirya ejo musi ariko ndakora ikiganiro babwira ati ubu ni bon rero bari muri minembwe centre nibimenyetso bigaragara ariko ni mube hange ariko ntimwibaze ko bidashoboka birashoboka kuko n'iryo hangiro FRDC leta ya Tshisekedi yihaye ariko muri no mwanya tuvugana nyimuhendwe na gato ntabariyo gusa akantu nto sizo hari banga ntomena kuko FRDC maze gushika muri minembwe centre ntimwibaze ko bavuyeyo bose akana kantu nanje nisigarije ariko nsa no ukavuze n'ubundi burya we ntabangugira so reka nabakengurukire ndabipfuriza kugubwa neza championnat mondial ntiri kiragenda neza imyidogo ni myinshi hama muri leta zunze za Amerika naho nyene mwumvise ko bitoroshe ariko hamwe n'umwanya twakufasha umwanya uhagije kugira dutahuzanye umenye neza ko ari imitego yaririndiriye bano bantu rero uku bikaba ariko bawusimbutse mu kugira rotre strategique ariko ikiriko kirategurwa coco canke strategie zabo nabo nyine abasirikare bamara abasirikare bare improvisa nagwanda babwiye ko ari kandi kantu kakajede nza kugaruka canke nzogaruka ejo ndababwira ukungene vyifashe kubijanye na minembwe ariko ndashiye kugaruka nje kubabwira ayandi makuru kandi hari kiganiro ca bafukure ndiko ndategura gato cane ku ngorane n'ingwara abanyarwanda bagwaye aho bageze hose biyita abanyarwanda bagera iburaya ibintu byose vyiza n'ivy'abanyarwanda muri Uganda intambara ya rese na umuhozi kane rugaba yatevya rishura kubijanye n'abanyarwanda n'ubwoko ngo bw'abanyarwanda buba muri Uganda ibi ni ngorane ariko reka ndeke kubicisha amajambo ndabakengurukire mwe maze kugira sabone na subscribe kuri Ingoma Magazine no kuri Flow Podcast TV muri abantu b'abagabo muri abantu banje nimugire j'aime partage commentaire navyo nyene n'ivy'ubuntu nta nico bitwaye nta n'amasegonde bisaba kugira kino kiganiro nakuno kuri gushikira abandi benshi cyane bave mu kujijika bave no mu kuba kandi mutahure neza ko umuntu ashoboye kuronka makuru hanyuma ntashiremwo ubushishozi bwinshi cyane akayabashikiriza abayabashikirije uko oye nabo nyene barashoboye kuza bakurikirana kino kiganiro bakumva neza ko ari akandi kantu bihutiye gukora ariko uko biri kose twese turabacu twese turabanyu mwese murabacu uko niko turi kwa kundi mwarahezakiwe